Ishirahamwe ryo gutuma tumana kw'amakuru limitere ryaratanze ku munsi wa kabiri ku igenekerezo rya gatanu rusamu mwaka wa 2020 imfashanyo igizwe n'ibifungurwa ku bene gihugu bahuye n'umwuzurira uturutse ku ruzi Rusizi bo ku mutumba Kinyinya ya mbere zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Iyo mfashanyo ikaba yaronkejwe imiryango igera ku majana 2. Uwaserukiye ishirahamwe limitere akaba yaramenyesheje icatumye bahitamo gufasha iyo miryango yahuye n'impanuka z'ivyaduka aranamenyesha ibigize izo mfashanyo. Twasanze urudandazwa gusa rudakwiye ariko twadukeneye yuko n'abantu bisununira mu mirimo ya misi yose mu buzima bwabo bwa misi yose kuko ni naho n'urudandazwa goheza rukagenda neza kandi n'igihugu cyacu kigatera imbere. Rero limitere inyuma y'ukumva kamo gatewe n'abarongozi bo muri komine Mutimbuzi no kubona mu binyamakuru bitandukanye ingorane abene gihugu muri zone Gatumba bahuye nazo z'imyuzurira, ubuyobozi bukuru bwa limitere rero bwahavuye bufata ingingo yo gushobora gufasha gutera agacumu k'ubumwe kugira ngo aba bantu bashoboye kuba bararonka ico bafungura mwino misi ataco bariko barakora mu mirimo yabo ya misi yose. Rero limitere dusanzwe dufise ikintu cyo kwitwararika cyane imibano y'abantu kimwe mu rumi rw'ifaransa twita responsabilité sociale. Niyo mpamvu rero twashimye gukora iki kintu kugira ngo abene gihugu bashishikaye boroherwa mu mirimo ya misi yose kandi bongere bateza imbere igihugu cyacu Burundi. Ivyo limitere heje gushikiriza abene gihugu muri zone Gatumba bahuye n'imyuzurira bingana n'amatoni 2 n'ibirama 200 by'ibifungurwa. Itoni imwe y'umuceri n'itoni imwe y'ifu y'ibigori n'ibirama 200 vy'umunyu. Abari bahejeje kuronswa imfashanyo n'ishirahamwe limitere bakaba barashimiye iryo shirahamwe baca basaba yandi mashirahamwe gufatira akarorero keza kwishirahamwe limitere. Twakiranye ugweze cyane nk'iri shirahamwe limitere biratweretse neza kuko rimwe na rimwe mu muco w'ikirundi bavuga ko inshuti ibonekera mu magorwa. Turabashimiye cyane ku izina rya Kinyinya ya mbere tubakengurukira ingene mwatwiyumviriye ko nanone mukaba mwashoboye kuba mu bambere mu mashirahamwe yitumatumanako. Mustanteri wa komine Mutimbuzi akaba nawe nyene yarashimiye ishirahamwe limitere ryo ryumvise akamo ryatewe nabo barongozi aca asaba n'ayandi mashirahamwe yaba ya leta canke yabikorera ivyabo kugarukira kuri abo bene gihugu batagiraho bakika umusaya eka mbere ngo n'imirima yabo ikaba yarahitanywe n'uwo mwuzurira. Jejwe intwaro imfashanyo duhejeje gushikirizwa n'ishirahamwe limitere mu Burundi nikuri turayikengurutse cyane tuyakiranye ugweze kuko ije mu gihe nyaco mu gihe ikenewe cyane kuko murabona ko abene gihugu turongoye bari mu kangaratete batewe n'umwuzure w'uruzi Rusizi. Turateye akamo rero n'ayandi mashirahamwe yaba ayabigenga yaba aya leta ko nabo batera intambwe bakaza kudufasha gushigikira aba bene gihugu bari mu kangaratete. Twabamenyesha ko abanywanyi bishirahamwe limitere baguma biyongera kubera koroherezwa haba mu guhamagara eka mbere no mu bindi.